urabona ibintu rero bitambuye ku batanga gufata mama wanje sigenda kubwira buri kanya mbwira akazi ukora umbwiriye nta nakimwe mwishura uzana amajambo yiwawe raba mama wanje arabiguyemo birirwa bamufata bamubwirane ubwo tuzova tubigenderamo n'umuryango wawe utanguye kubigenderamo kubera ibintu byo wagukora ntazi. Mama, muvyeyi, twabariye kubona byarashitse burya aho uri umuntu ukuze urabizi yuko kuva na kera ubwoko bw'Imana bwamye butotezwa, sivyo uyu munsi ahabwiye ko ndi pasiteri umukozi w'Imana nubaha Imana nkorera Imana. Abo rero ndabashaka kungirira nabi kuko burya ubu ukumbona je ndi nyakamwe, nta papa ngira, nta mama ngira, nta muyomba ngira, nta bishwa ngira, n'abasokuru n'abasokuruza barabishe bose. Gituma rero nitanze no kugira ndagukure haje nukubera mbona ko ari umuvyeyi nsigaranye ari umuvyeyi mfise. Ujya muryango nyene ubona ivyo ndiko ndazira n'ubu ni ibintu by'ishari n'inzigo byabaye kuva kera mu miryango iwacu. Kubona batanezererwa n'ubuzima mbayemwo, kubona aya matungo mfise nkiri umwana muto nk'uko wanje bica bibajya mu mutwe bikabonona bagaca bashaka kugira simbeho ntibabone je ndiko ndahema. Ariko nanje kubwo Imana iruta ingabo ngo masenga Imana ndasenga cyane nk'ibifungo byinshi cyane ngatakambira Imana kanyumvira ico gituma no munsi ubona tugeze nga turi bazima. Bityo rero muvyeyi wihangane, Imana iraza bayo izodufasha n'ubundi turi ku ruhande rw'Imana. Mwana wanje egome ivyo ndavyumva. Iyo umuntu yironkeye utuntu abasi barakaka ugasanga bamwirukako kandi ataco baba muterereye aba yiherewe n'Imana. Rero ariko naho uri kuvuze egome ndavyumvise, ariko babana banje n'abahungu banje babiri bari hehe ko mbona hasigaye ndigiti ntazi niyo bari, ntazi niyo baherere, ntazi niyo bageze, bagiri hehe? Muvyeyi bajya kuko bamaze kubona ko namaze kwironkera undi muvyeyi narose undi muryango, bari bazira undi ko nzopfa ntarose umuryango ntarose umugore. Nico gituma bategerezwa kuntoteza buri kintu cose bamenye n'ahantu hose no mfise inshuti mfise umuryango kugira batoteze babuze amahoro nabo ntibabeho. Kuri ico rero bajya abahungu baya nta kibazo kihari, amazu arahari menshi, turashobora no kunabimura nabo bakaba mu yindi nzu mfise hariya kuri 14 bakabaho. Kuri ico rero kindekere ushira umutima hamwe, ahubwo umukobwa wawe akurabira ahantu uruhukira gufungurire hama ibisigaye nabyo ngira turaza kuvugana ngarutse. Reka je simbere ukazi ngira turavugana ngarutse. Umukobwa wawe aca kurabira aho uruhukira gufungurire ibindi navyo ngira ni hanyuma. Egome muzoba mukoze. Byara wose ubizako. Sawa murakoze namwe. Murakoze. Koga tutagize ngoga ngo dukwakwane ndabona umugabo nikizimu ngara. Wene cyatumye ndaguhamagara ngaho Dani yantumye ashaka kumenya umupango mwapanze ugeze he wigejeje, ashaka umuhe raporo yaho ugejeje umupango mwapanze. Je imigambi Dani yari yarampaye yaragenze neza, rero bimeze neza, yarampaye imigambi yuko nobwira CHEVAL ufise ndayiwe. CHEVAL yaravyemeye ubu aranyizeza sana birenza kwenda kubwire Dani ahubwo twokwakanya hakiri kare mu gihugu. CHEVAL anyizera hakiri kare twomukakanya tukamwica akava mu nzira kuko CHEVAL aranyizeye naco ndabwira yanyu urumva nuvuga ko ndafise mungaha kwa yarasanze afise n'inyota y'umwana yarashaka kuvyara. Ubu rero yarishimye afise n'umunezero bazere gihari. Jefise ubwoba nk'ubu CHEVAL ntiyamenya yuko inda atari akatanda fisi. Urumva yuko ako ikibazo ahubwo we hakiri kare
urabona harya muhira hari abagabo mbere ntihari n'abarya abagore turi benshi tunanira tumwicara hakiri kare ntugire ubwoba icyo ndagusaba gusa icyo nogusaba wowe ugende wiyaranje uburyo Cheval atazogukagura kiyonda yiwe arifise kuko nkuko bivuze nyene hamwe bimenya ko atayifise ugira amuzi yoca kwica rero wowe icyo ndagusaba wegenda ugume wigiranye nk'umuntu afise inda ibimenyetso by'umuntu afise inda bizi umubigira kujya nyene hamadani nawe ngiye kumuhuta umushikiriza hama nawe arabingene ugira gute yo kwakwanya ibintu bikava mu nzira mu kagaca mu bindi sawa gusa vraiment ni kuri mu binyarutse urabona ko ubundi muyabira ukore hakiri kare Christine we maze iminsi mbona umengo hari ikintu ufise maze iminsi ushira ingufu nyinshi ushaka kwicara agakobwa ka Beni Christine shaka umbwiza ukuri niki kintu ushaka kwihutira kwicara kano gakobwa Muswati uri umuntu kandi uri ko twavanye twasangiye byinshi hari ibiryoshe hari ibirura hari umubabaro hari umunezero twarasangiye ariko Muswati ikintu ngira ndakubwire uwonyemerera ukakigira ibanga niyo mpamvu nagwamagaye ngaha aje kugira ngo umbwize ukuri kuko tuzinanye muri byinshi kandi tubikanira amabanga menshi shaka umbwize ukuri impamvu ushaka ukica n'ingoga okay Muswati burya ndakwizeye kandi ndibaza ko ikintu ngira ndakubwire uzokigira ibanga kandi uzokimbike Muswati je ndi muyabira Muswati urazi ko tumaze iminsi turi mu rugamba tugwana mu gitondo saa sita ku mugoroba maze iminsi myinshi nabona ikintu cy'umukobwa rero kuva aho waziye wa mukobwa mwaruka kwa Cheval byaratumye ibishobisho byanje by'umubiri bibira bigashuha numva ndamwifujije ariko byaranze bimaze kwanga byaranduduwe cyane kubera abakobwa kabiri bibira bo kabinya naragagiye ndagatira ubwoba ndakemerera ibintu ndakagira ibintu byinshi ndagasaba turyamane rero umunsi wa mbere twararyamanye n'umunsi wa kabiri turaryamana mu nyuma twaturuka gukundana urumva rero kuno mwanya rero iki cyanyuma kimbugije amahoro kandi nifuze ko gira ibanga Muswati uzomumiriza ibanga igituma ashaka no kumwica ni nuko ndagakura hakiri kare kabisa inda yiwanje Muswati afise inda yiwanje Muswati rero ndikushaka ndagakwakwanye n'ingoga tukije danatarabimenya Muswati mfashe icyo kibazo Muswati nyemerera ndakubwije ukuri kwanje kose nkuko Steve uko nukuri ukajya agakobwa wakimviriye gute makaho uyumvira ugatera inda wabikuye hehe Steve kandi abizi ko Dani yakemereye ko kazoba nka muri rupango umvaga nzo gufasha ikigashaho ntarusha tuze kukiyica kabanga mu rupango gusa icyo ndakubwira coco cyane umusirikare urabizi jiwe icyo nzo gufasha gusa ibyo banga nzoremera ariko Steve urugamba niwe wadutanguje uzo rutamba wirorera Dani igitumye ndaguhamagara ngaha nje kuguha ubutumwa nahawe na Brunella uribuka ko wampaye ubutumwa shira Brunella ibyo azokora hariya kwa Cheval je ubutumwa naramushikirije rero yari yantumye nakubwira gushika ubu Brunella yarifatiye umutima wa Cheval ubu babana nk'umugore n'umugabo ariko rero yantumye murabe mukore uburyo bwose bushoboka kugira munyarutse mukoreshe Cheval mu nzira ko gushika ubu urabona deja yaramuhenze ko afise inda kandi amaze kumubwira ko afise inda yiwe Cheval ngo yavyakiriye neza ko agiye kuronka umwana
rero yambwiye afise ubwoba kuko hamwe yo hava amenya ko yamuhenze umva ko byoca bimugaruka ko rero yantumye murayo mugire n'ingoga akaniko karyo ko kumuronkera kugira mugire gute umukure mu nzira rero wowe sinzi ingene mwabipanze kuko wewe ubu afise ubwoba ico kintu yamuhenze hamwe yo mufata ko yo mugirira nabi atekane kuko ibyo wowe yumviye n'ibyo jewe nateguye ibintu biri difera biri bibiri bitandukanye umubwire kuba uno mwanya Cheval yiziye ko afise inda n'umutego mwiza wo kumusamaza Cheval ariko Cheval nawe nyine arafise ubwenge ubya wewe ntamunzi kuko jewe ndamunzi hama ikindi naco umutego nateze Cheval si wo Brunnella wenyine Cheval namushize mu mitego myinshi kuno mwana kandi wanashaka je kizomfasha kuca Cheval ntabwo azoba ari Brunnella gusa Brunnella we ntavyo yomenye namwe kandi ntavyo yomenye gusa wowe ugume hafi kandi uri kuri target genda afise imitego izomfasha kuca Cheval bidaciye kuri Brunnella ni kintu cyo kumusamaza gusa ariko kuri incuro Cheval azova mu nzira kuko imitego ni myinshi hama ndibaza hajya urabona ko hari n'abandi bantu si Brunnella wenyine hari ujya mu mama hariho n'abajya bahungu babiri hage ndafise afise ibiharuro byinshi niko nakora we gusa no gusaba ntukinire kure hafi yo kwa Brunnella hafi yo ngaha mwanya n'umwanya umutego wanje nyamukuru atarujya umutego wanje nta muntu n'umwe arawumenya kuri uyu mwanya uzucamo kandi Cheval tuzomushira hasi atanguvu nyinshi zibaye ajya umuhinga ahingurwa n'umuntu akazi wampaye cyo ndiko ndagakora neza kandi ndazi nawe urabibona rero bivanye n'ivyo Brunnella avuga canke n'ivyo atubwira je mbona yuko n'ubundi naje sinashaka ko akazi kaguma kaba karekare ahubwo je mbona mwogira gutya munyarutsa umuntu akamukura mu nzira kugira umuntu aje mu bindi bikorwa ko prazi kuko si bivyo nyene umuntu ashobora kuja no mu bindi rero je ico mbona mu munyarutsa nyene akava mu nzira Estime. Nada ko. Ndizera no neza na neza yuko je ntaga kesa. Ntarakabati. Cyane ntari umusaka. Cyane ntari umuntu yokorera ubusa imyaka yose. Je urubanga kwawe mfise sinorugumana ndarugundanye ngahanye mu mutwe nkaguma ndarubitse atanyungu nariko ndaruhembera. Kuretere. Aho nje kuvuga yuko kira kintu kigere kiguze kira kintu kivise cyo gihembera. Niba wiriwe kurima umenye yuko agukubita demi uhapfuje ubusururu cyangwa ugibiharage ku mugoroba niba rero cyane bisurumanga ntabyo anje rukomeye ngo tuma bana kwita ndakufisa aho twabyo kose umushatsi yike nungo rupara wipa muna gutegetse kwimwe shorona warabikoze aho wabari mukafa ibintu byose ndabifisa nishatse no kwica ntabukije kuri ibyo rero tugiye kure tugende buke mumbi kano ntangere sasa narate neza ndavuga ati jewe na boss ubu ndakujetwe sura ngawe mu ntoki ndashaka kwikuna umusonga sawa ndashaka kugufasha gukuza umwana na beniya ngende gukuza umwana ndagufasha ariko nawe birakukuna kubera ko nk'ubuvuze sese wirirwa wirukonye mukazi mupfunagurika umenagurika byiza rero ndashaka yuko nande kuko ntacyo twica ntacyo dukiza eka nandi nayo jayo kabiri bino mbahabuye maze aho turashobora kuba twanagiye mbere we urafashe chama ese urafashe timara kuziba yo ese timara kuziba yo ese murambukije ariko chama neza wobona ko bagwereza umugore wanje hama mukagenda mukaryamana nafise umutwe n'amaguru hewe mamuke oya vyamani ibyo bintu oya nawe ushaka ko umugore wawe utoke mvunga ugende oya nawe birabe ngo ibyo mu majambo make ntawumva mwabido oya ye ibyo bikenewe ariko birekeye ibintu bisanzwe none sinakwemera ko nzogwa ibindi byose byo kuryamana twazamye twasezeranye
Estime. Ibyo kurya abantu ne byasezeranye. Bis. Estime oya. 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 No wabaki kugunda. Estime nibiki. Turiko mukwegana nibiki ngaha. Habaye iki none ko kuma mukwegana? Como mukwekanisha? Habaye iki ko mu mukwegana ngaha? Mu muturenze uko mugamba urupangu induru nyinshi gose. Mukwegana habaye iki? Habaye habaye iki? Chama muri habaye. Wewe numenye. Chama raba mugende. Raba mugende ariko. Tukenda sabeni ya, urekani kwa. Twende. Korana. Wewe mfukana ni muraba. Chama. Era. Kaho. Rabe. Sande uko. Apana mwanya muremure ariko. Estime nibiki estime. Bino kunabura amaso yanjye nibiki estime. Muswati. Kina kugira isi yambuyeko muswati. Ora kubwiye umfashe bitamina ariko wanse kumfasha. Nenge nk'ubucera mugira cyamamare nyene bagende bavugana n'ujya mukobwa arabe cyo ufasha basi n'ikintu. None ngiye gutega shaka ko je mbona ari kwisiminga yaguye. Ora kubwiye umugambo arabe cyo ufasha kwaranze. Kina mugiye cyamamare kigeze urabicukora. Nabo wawe nukiye cyamamare. Oya urumva. Gusa estime ndakubwira. Barukwege yiyugururiye ingwe. Uje mwana kubwira uzorutamba wirorera. Niho witambura no rugamba. Uzorugwana bakuruhejeje. Muswati kujya wambwiye ko Dani yakubwiye ko ushaka ndakwereke abantu bose ariko arakoresha kwa CHEVAL nakugiriye icizere ko no bakwereka uyu munsi nabazanye ngaha kugira bose babone ujya niwe mama Gabriel abizi ariko sivuga ko ari mama wiwe ikiri turi turayizi aba ni bamwe bitwa kari basaza ba primaire rero ubu bose bari kwa CHEVAL aba nibo bariko barakora ibyo bariko barakora kwa CHEVAL babizi aba sinzi rero ko ari akajambo Dani yoba yagutekereye babwira canke kwari ugushaka kubabona gusa Ama rero akazi mwinjiyemo ubu niho kagomba gatangura nubwo mutazinanye ndazi umwamaze gutahurana kabagize umuryango umwe ariko ndazi ntumuzinanye ariko ndazi ubuye mwamaze kumenyana Ama rero Dani niwe yantumye agahita mu kibanza ciwe nkuko anyizera ndababwire neza ko urugamba rigomba rutangure rero niho akazi agomba gatangura nkuko CHEVAL yamaze kubizera urundi rugomba rutangure kuraba inzira yo kumufatamo byoroshe atakigora ikintu twari dukeneye ni ikintu kimwe CHEVAL yo kwizera adafise amakenga natwe nico twari dukeneye kandi kugira tugifatireko tumufate tumurimbure rero mwebwe mwe muzodushikana kuri uyo mugambo kudushikana kwa CHEVAL kuko nimwe mwizeye hanyuma hama nanje icyo nasezeye nicyo navugaye na Dani ndakizi kandi ko ndagishitsa ariko namwe mugerageze gukingira ubuzima bwacu murabona ko nikuriye na CHEVAL hariya mu rugo rwiwe aranyizeye afata nka ina bukwe wiwe kubera afatiye ukukuntu abona ingene nkuze nibaza yuko imikino je no ijana nibaze yuko winjiye mu iki kintu ukagitangura tegerezwa kubwiheza nta murabona yuko tuko ndaguhamagara umuvyeyi kuko ungana na mama nyene kubera turi muri business bitwinziriza kugira ubuzima bubeho sivyo rero uravye neza CHEVAL muri aka kanya ameze nk'inyoni inyoni rero mu kugira uyifate ubanza kuyigaburira kugira yinjire muri wa mutego rero natwebwe icyo twamaze kugikora ko muri aka kanya CHEVAL aratwizeye hama ntutangure rero kuvuga ati
ivyo vy'ubuzima gusinzikariza ubuzima turashobora gusinzikarizwa cankwe tugaca ku mutego n'ibintu bibiri. Rero wiyemeje gukora kora kandi ukore utarinze, kuko utanguye gushiramo ibintu by'amakenga akazi kaba kakunaniye, sivyo none? Yego hama nyakubahwa Lionel, ndibaza niwe bosi tuzi, hamuyu nawe natwe tumubonye no munsi, mbaza ni ibyo twe tuzokora akazi neza kuko twamaze gufata amaraso menshi nkuko nabivuze. Jewe kaone sinigera mpusha hamanuko, kandi mbaye ndamushimira na Dani nubwo tutarabona n'amaso mu yandi, ko nyene ndibaza nta dena duherani ari hamwe abazungu, cyo gituma dukwiye gukora business yiwe neza. Hama icyayi cyatumye ndabakoranye no munsi niki kwara kugira mubone intumwa ya Dani no kugira muronke umwanya wo kwicarana mubonane mwese muyage mutari kwa CHEVAL, kuko ndazi muri kwa CHEVAL nta mwanya wo kuyaga mwaronka. Rero no munsi mwese muyicaranye muramenyanye muraza akazi muri mu no munsi mwabonye bo muri kumwe mwese mu kazi, nibaza yuko akazi kagiye kugenda neza. Mwegenda mukora akazi nkuko mwagahawe, ndazi ibindi byose bizogenda neza. Brunella, we kumaze imisiga nanje nkaba ndi mushasha, ibintu mbonye uramaze kubibona? Mama ibintu ubonye mwinshi ibiki? Je narivye ndugura icyumba yewe, nasanze ibintu, imipanga, imiheto, imbugita, ingo, amagrenade. Ewe umuntu kwari tuzofata ubishobora? Mama uretse nanje kuva igihe naza ngahadana ndetse ngaha sinanze je nanje katunze ibintu nkabike kuba wabonye bigenzi inkoho ibintu byimene bikimacu bikinibiki bigerekana navyo tuvyihoze. Je kizima CHEVAL namaze kumifatira nawe agufata nk'amaboko wiwe. Twizere yuko Dani yaduhe cyizere yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kugira nte kuva mu nzira. Rero wewe CHEVAL aratwizeye nta kibazo afise kuri twebwe, gusa rero ikibazo ntuzihende mbaze bigira bijanye na bigira bigwanisha afise mu nzu, kuko ukazopima ukazayimubaza ashatwikeka no kurazoca atwikeka mwihorere ubyihoze ibyo bireke. Uraziwe kagufatanya nyine abo ntugire ubwoba akazimanya n'umwanya gashobora guhera. Brunella, nibyo nguye mu bwoba tumaze kujya amahera menshi arikaya nabonye agahatana inzu umwana tutabugize tutaravye neza tuzohasiga gahanga sindakoresha ndakora nariye tishi chamama mpamvu ndaguhamagaye ngaha ahise yindi shaka umbwiza ukuri kandi ukuri si ukundi nizere kunzi bazi ko ari umusivili shaka unyishure nkaho uri kubazwa ikibazo n'ingabo y'igihugu chamama ujya munsi wari hajya na estime nk'aho bakabenye cyari ikintu nabonye ubwo ntashase gushira ku mugaragaro ibyo nabonye mpamvu shaka umbwiza ukuri wari mu biki hajyaye na estime ariko habiki hajyaye ariko muswati jewe hautu dutego ngaha umupangu wanje mba nitegera aba n'umupangu wiwanje n'umutego wiwanje atawone munakijwe ku mujambo nkawe ushaka kwinjira mu mutego wawe chamama ushaka ndinde kubwira Dani muri bikeje nabonye aza bikwibariza kandi abizi ko mu kubikubaza tugushira hajyaye tugutera amazi n'igiti ubona kubivuga shaka umbwiza ukuri rero jewe ushira maragwe gusa rero umuswati tukende ukebuke maze sinukubesha nenda bishiriki ko bitanandaba sinivyanje jewe cyo nashaka ko ugukwe kwishire businirest niri busore bure west muje rero ibintu biruko ndakubwiza ukuri nakubesha urabona yatwa duhagaze hajya
wowe ufise amakuru neza na neza yuko estime agomba tubyarire ngaho mu rupangu uzi yuko yateye inda Beni nanjye rero kumva yuko ndekatiye y'urupangu kumva yuko mwese wewe n'abandi ba estime bose baje bansanga ngaho ntubone kadanika kapiti twapanye kure niyo mpamvu rero imipango yose imanza gushikira iwacu hama njyewe nkamenya ukuntu ndabipanga hage estime ndamukoresha icyo ushaka cyo cyose kumva yuko atashaka yuko ndamumenera ibanga kuri Dani niyo mpamvu namubwiye ati kugira ngo umve mbitse imbaka kese kiwawe raba nta kuntu wofata kabeni ya ume mchonde bire ndagahakura ubuki niyo byo rero twari mwajya mu nama hamara kama ndagahakura kumva rero yuko ibyo nashaka byabaye nta kibuza yuko ntimubivuga none nk'ubucamamare ntiyumvira ko hamwe Dani yomenya kwiryo banga warimenye ariko utaramubwira ko wobwira ingora umenya yuko ni n'urupangu yapfuye bisobanura kumwica nizere yuko Dani nawe ari umuntu w'ubwenge niyo mpora ibintu by'uburofa nk'ibyo wowe njyewe nashima njyewe nikibutwa yuko njyewe nobikibanga nzoguma ndaribika ngume nihafurira ubuke maze nawe ubaye ikimena abantu karimena kimwe cy'uzobunye iki gusa nizere yuko avize ubwenge ntazofata yuko njyewe aricyo namuteye iyo nda kandi atari iyiwanje bazopambana n'uwayimusekuye uwayimukasuye nyuma bazomena umutwe batazomena umutwe njyewe umuziziki naramufatiye amaguru njyewe igihe bari babirimwo bafitona ama WhatsApp njyewe twari kumwe ibanga ndarifise nawe ni nkuko wobwira ibintu nkagufatira ibanga bikaba birangiye none wowe nogufatira ibanga woca wipfutse ko ndarimena genda urimene we Sote. yes Dani Urazi impamvu yatumye ndaguhamagara ngaha turi babiri. impamvu ushaka ndayumviriza Ubusanzwe hari ibintu mu buzima bisaba ubwenge bwinshi no gutahura icyo urimo. Kugira utahure icyo urimo bisaba ko uzi icyo ugamije. Mumaze igihe muvuga kuri Benia mu ntango mari mufatanyije na estime ngo mwice mu nyuma harageraho estime ahinduka tumwice n'umunsi tugezaho estime avuga ati tumwice. Murabona ko atashobora bivuze ariko mu nyuma ndavuga ati mumureke yibere ngaha mwese mwaratangaye nambonye sometimes mwabonye nk'umuntu mengo sigira ivyiyumviro nk'umuntu mengo ikigomwe ni cinshi mwe mwibajije yuko jewe namuretse kubera mu makarago mwari muzi mu makarago niwe yabituma ariko ikintu kimwe mwomenya murabona ko mu makarago amaze imisi ataboneka ngaha hari ahantu ari kandi ari mu kazi kacu nyine rero kimwe cyo womenye miga nabujya burozi mwariye ngaha ntabwo mwabuhawe na Masaka bujya burozi mwabuhawe na Benia Benia je namenye ko ari umukozi wa CHEVAL mwebwe mutarabimenya nk'uko nabyo mwari muzi Benia akurana na CHEVAL inzira nabimenye nk'untuzimbatse ariko nabizi n'ukuntu baja kubonana nabizi icyo ntamenye n'umugambi baba bapanze gusa niyo mpamvu ujya munsi nza gufatana bagete muze gufata ujya mugore ngaturiko turakoresha mu kazi kacu navugiye ngaha ati uyu ni nyina bukwe wa CHEVAL kubera nari nzi ko Benia ari mu rupangu aza kuvyumva icyagiye kunyemeza neza ko ari umukozi wiwe ujya mugore yaciye atorokesha bigera bigize nk'agatego kugira ujya mugore atura ukuntu aja kuba mu rugo kwa CHEVAL kuko nari nzi neza ko Benia ntiyavyumva aza kubona na CHEVAL bakara uburyo bamukura ngaha kuko CHEVAL yamaze kwizera ko ujya mugore ari nyina bukwe nabigize nk'agatego byose mwebwe ntacyo gutahura impamvu ndaguhamagaye niherere ndabikubwiye wewe sishaka ko hari undi muntu abimenya ngaha mu rupangu kujya Benia amukozi wa CHEVAL ndabikubwiye kubera estime ariko aragerageza gutahuza ngo mumwice Benia ni mumwice Benia niwe niko gatego gakomeye uzofatira ku CHEVAL gusumba bariya bari mu rugo kuko naramenye ko umukozi wiwe
estime sinini ko bimenya agatu nivyo bari ivyo Beni na estime bari cyandabitse nabizi yuko Beni akuno mwanya yigira kwa fisinda ya estime ariko nta n'ubijyanda n'inyayo igenda niyo yigira kwa fisi kugira uko kafata estime baze bamukoreshe kuduhonya twebwe ariko byose n'fisinda ndari kugira ngo mpunzo havugirira ikigongo estime usange mwamwishe Beni ahubwo wenda mwayakazi ko kumurinda Beni umurinde estime wame hafi hazo hava mwici ugebe umutego ukomeye fisi kandi ntabwo ubundi mugambo papa azomenya yobanga ko Beni ari umugambani wacu wewe kubera amaze kubona ko uri ku murongo nzire kubaho mvisi Dani ubwo icombere cyambere cyo no kubwira ndinabo kuri inkofero ku majambo mbwiye ni Woba benshi bazi ko atabwenge ufise naje ndiko ndahora niyumvira ariko uno munsi ndagukuriye inkofero amajambo twaca hariya na hariya tubwira ko na estime dukorera ko kajya gakobwa arakagambanya kumbe wari usanzwe ubizi Dani ni Wobawe kandi Woba gusa icuzi coco nico womenya je ndi nyuma yawe iyo wankuye nje ndahazi nta wundi ahazi atari jewe niyo mpamvu ndi nyuma yawe nikindi naco womenya je ndi umugumya banga jewe nta banga mena sindi umusivile naraforomo arize kumira akabuye k'abagabo je ndi nyuma yawe amajambo mbwiye tikumwe na wewe niyo mpamvu na estime yamayigira utuntu anshaka kunyereka ko yahoba twokica kumbe byose wari ubizi nanje ndese ndabizi ko yahoba gafisinda ariko najya bwakubwira ubwo we sanzwe ni Woba kandi Wobahwe gose jewe nta kintu nzokwigera mvuga kindi naco rindi banga kandi ntarinzi sinarinzi ko iganda ya Beni ari ya fake uko kama kaci imbere kagiye kudaha ntibaza ngo ni ukuri kumbe sinarinzi ko ari ya fake gusa ico no kubwira kandi je ndi umugumya banga so swati ndibaza akazina guhaye wakumvise dutegerezwa kumubura Beni muri runo rugo dutegerezwa kumwitaho no kumufata nkaho umengo ntaco tumuziko kuko ujya niwe piyo yonyene izodushikana kuri CHEVAL gusumba ziriya zindi piyo ziri hariya muhiri gatego kandi nije nzi ubwende ko nagatungana ibanga munda ubwenge mu mutwe